Chuti bakunzi bw'amye vinkino bica kuri Indundi TV kandi baramutse nongere kandi ndabaye ikaze bivanye naho muherereye muri kano kanya nkuko mubizi rero Indundi TV tudasiba kandi tuzana amakuru ashushe nkino cyane cyane ku bakinyi b'abarundi bakina hani wacu ndetse no hanze y'igihugu abarezi bakinyi bakera bame Twitter aba legende n'abandi batandukanye nkuko mubizi rero buri indwi twama tubashikiriza amakuru y'inkino aba yanditswe ku rubuga rwacu rwa indundi.com rero ayo makuru buri indwi ama aca hano ku rubuga rwacu rwa Indundi TV rero ni inkuru rero yanditswe ku rubuga rwacu rwa indundi.com ni inkuru ivuga ati Akeza Net yaraye iterereye imifuko y'isima 50 ku kibuga citiriwe Intwari ni ikinyamakuru gikorera ku mbuga ngurukana bumenyi Akeza Net kibicishije mu gisata cayo ca Akeza Sport caraye giterera imifuko y'isima 50 mu bikorwa vyo kubaka ikibuga citiriwe Intwari mu kiyego gito usanzwe arongoye ico kinyamakuru Landry Mugisha yayazi na Indundi Sport yavuze ko intumbero yabo vision ari les beautés de chez nous bivuga ko ari ikimenyesha makuru kigerageza kwerekana ibintu vyiza biba mu gihugu cy'u Burundi bakabishira imbere kandi bakabishigikira ni Landry Mugisha rero akavuga kandi yuko naho bakiri bato bafise ikimenyesha makuru gishasha atamwaka kiramara citwa Akeza Sport gikorera cyane mu nkino kiriko kizana ibintu bitari bisanzwe bimenyerewe mu gihugu cy'u Burundi nko gushigikira inkino gukorana n'abasanzwe batunganya inkino gukorana no mu guserukira igihugu w'intamba mu rugamba n'abandi kugira ngo cerekane ishusho ryiza ry'igihugu cy'u Burundi yindi nkuru rero yanditse ku rubuga rwacu rwa indundi.com ni inkuru ya nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi murazi neza yuko mu ndwi iheze nawe nyene yari yitabiriye ibikorwa rusangi ivyo ariko bibera ku kibuga citiriwe Intwari ni inkuru rero yanditse ku rubuga rwacu rwa indundi.com yivuga ati umukuru w'igihugu asaba abantu bose biyemeje guterera stade Intwari gushira mu ngiro ivyo biyemeje ni mwijambo yashikirije inyuma y'ibikorwa rusangi vyabereye ku kibuga citiriwe Intwari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'indongozi zari zaje kwifatanya nawe mu bikorwa rusangi byo kubaka ico kibuga yahamagariye abiyemeje guterera ko boshitsa amasezerano umukuru w'igisagara ca Bujumbura Hatungimana Jimmy amenyesha ko hari abaherutse biyemeza guterera mu kubaka ico kibuga ariko batarabishira mu ngiro ati hamwe boba bariko bavyiyemeza kugira bifotoze vyoba bibabaje umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaciye afata ijambo arakeza abene gihugu wo mu gisagara ca Bujumbura kukuntu bitwararitse ibikorwa vyo kubaka ico kibuga yateye akamo abarundi bose na cyane abiyemeje guterera mu kubaka ico kibuga gushira mu ngiro ivyo biyemeje ati aho gusezerana ntushitse wofu mureka gusezerana yashimiye abamaze guterera amenyesha kandi ko abantu bose bagiye hamwe okogwa vyinshi ubumwe bugasimbatara iterambere rigasasagara iyindi nkuru rero yanditswe ku rubuga rwacu rwa indundi.com rero ni inkuru ya Viva Basketball League murazi neza yuko mu mpera zindwi irangiye uravye rero inkuru yanditswe ku rubuga rwacu rwa indundi.com ni inkuru ivuga ati Viva Basketball League urunani Dinamo na New Star nibo batanguye ni imigwi yatanguye neza kuva mu mpera zindwi twaraye turangije hatanguje inkino za Viva Basketball League umwaka wa 2023 ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 8 Nyakanga rya 8 Ndamukiza umwaka wa 2023 umugwa New Star wasinze Kerne ku manota 85 kuri 68 mu gihe urunani rwasinze Lezipo ku manota 79 kuri 61 ku munsi w'Imana naho Jimkana BBC asinze Target BBC ku manota 92 kuri 59 Remesha BBC isinda Aigle Noir BBC ku manota 92 kuri 48 Young Eagles BBC isinda Aigle Noir BBC ku manota 63 kuri 58 Dinamo isinda Karera BBC
ku manota 91 kuri 43. Ayo rero n'amakuru yari yanditswe ku rubuga rwacu rwa indundi.com. Iyindi nkuru yanditswe ku rubuga rwacu mu rukino rwa tennis nawe si wundi witwa Sada Nahimana. Uno mukinyi w'umurundi kazi rero yararonse rero yabaye umukinyi agira kabiri mu mahiganwa ya tennis ariko abera hano mu gisagara ca Bujumbura kuri Entente Sportive. Ni Sada Nahimana rero yaciye afata ikibanza ca kabiri mu gihe ikibanza ca mbere caciye gifata uwitwa Alice umufaransa akazi. Iyindi nkuru yanditse ku rubuga rwacu rwa indundi.com ni nkuru abize kuri Atene Bujumbura baterereye imifuko 2800 y'isima ku kibuga citiriwe Intwari. Abarundi batari bake babandanya baterera kibuga citiriwe Intwari kiri mu gisagara ca Bujumbura. Ni mu gatondo kuri uyu wa gatandatu waraye uheze igenekerezo rya 8 ndamukiza umwaka 2023 isaha 2 z'agatondo n'iminota 30 niho abakuzi b'umupira w'amaguru imigwi yo mu bicaro vyose yaba yabigizwe umwuga canke ikina kugira yinonoro imitsi. Abapolisi bo mu gisagara ca Bujumbura n'abene gihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bari baramutse bakorera ibikorwa rusanzwe ku kibuga citiriwe Intwari. Ivyo bikorwa rero bikaba byari byatewe iteka n'umukuru w'igihugu cyacu Burundi General Major Evariste Ndayishimiye usanzwe arongoye igisagara ca Bujumbura, General de Brigade de Police ariwe Jimmy Hatungimana, umushikiranganje w'ugwaruka inkino n'imico kama Ezekiel Nibigira, uhagarikiye ibikorwa byo kubaka ikibuga Intwari Honorable Reverien Ndikuriyo, urongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi General de Brigade de Police Mwenga Alexandre n'abandi bubahwa batandukanye. Inyuma y'ibikorwa rero rusangi umwe mu banyeshuri bize ku ishure rya Atene y'Ibujumbura ariwe Kerisman Nirakiza yaboneyeho akaye ko gushikiriza agaseke k'imifuko 2800 y'isima, harimo imifuko 1750 yatanzwe n'umugwi wabize kuri iryo shuri bashika kuri 15, harimo n'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye. Imifuko rero 400 yatanzwe na Societe Ecofa, imifuko 350 itangwa na Jean Bosco Chamigwa n'abandi. General Major Evariste Ndayishimiye inyuma yo gutangwa kw'iyo mifuko yaciye ahimiriza abize ku yandi mashuri nabo nyene ko boterera mu bikorwa bitandukanye vy'igihugu yaba bizi Bujumbura hamwe no mu ntara hagati. Mumenya ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ko azogaruka kuraba aho ibikorwa bigeze gerekezo rya 30 muri kuno kwezi kwa ndamukiza nyene. Inkuru yindi yanditse ku rubuga rwacu rwa indundi.com inyuma ya Stade Intwari hazoba hariho agasho ko gufungiramwe abazana kajagari. Ikibanza cahora gikinurwa ko inkino zo gutererana imyereka judo kiri inyuma y'ikibuga citiriwe Intwari hazoshirwaho agasho ko gufungiramwe abantu. Ivyo bikaba byaraye bishikirijwe ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 8 ndamukiza umwaka wa 2023 n'urongoye umugwi ujeje kubaka ikibuga citiriwe Intwari akongera akabana president d'honneur wa Federation Honorable Reverien Ndikuriyo. Amande y'ivyo Honorable Reverien Ndikuriyo yavuze ko mu minsi iri imbere uruhande rw'ubwugamo bw'iteka bugiye gusakagwa n'abanyeturkiya. Mumenya ko rero ico kibuga kizoba gifise imboneshe kure nini yazerekana ingene imigwi yasindanye hamwe n'izindi zerekana amatangazo atandukanye. Iyindi nkuru rero ni nkuru ibabaje y'Ikarusi, ni nkuru ibabaje cyane gose mu mupira w'amaguru, aho iyo nkuru ivuga ati buramatari w'Ikarusi aremera ko hari umukinyi yafiriye ku kibuga. Urukino rw'umupira w'amaguru urisigara urukino rwo kwicana. Iyi ni nkuru yanditse ku rubuga rwacu wa indundi.com. Hamaze iminsi hakwiragizwa inkuru ivuga ko ku munsi wa Pasika hari umukinyi yitwa Simeon avuka ku mutumba wa Gwinjugushu akinyira Mamba Vert yatezwe umwereka n'umuhagarikizo ku ruhande maze agwa mu barorezi bo mu Gihogazi maze batangura kumukubita kugezaho acikana.
Indundi Sport twavuze ati ibi ntibishoboka, ibi vyoba vyabaye koko. Indundi Sport rero kumvise iyo nkuru ibabaje y'ugo rupfu rw'uwo mukinyi, twaciye turondera buramatari w'intara ya Karuzi Devote Nizigiyimana kugira ashobore gutanga umuco ukwiye kuri ivyo vyaraye bibaye. Ariko umurongo wa telefone wa Indundi Sport yaremeye ko hari umukinyi yafiriye ku kibuga, ariko bivanye nuko atari hafi y'intara yiwe nta vyinshi yashimiye gushikiriza. Akaba yatubwiye ko bakiri mu matohoza. Inkuru yari yanditswe gute? Inkuru yaguma ikwiragizwa ku bimenyesha amakuru bitandukanye cyangwa ku mbuga ngurukana bumenyi itandukanye, yanatumye natwebwe tumenya yuko hari umuntu yafiriye hariya yafiriye mu kibuga hariya Ikaruzi. Ni inkuru ivuga ati ibara riraguye Ikaruzi kuri stade Bugenyuzi, rest in peace Simeon, kuri wa Mungu wa Pasika. Birangira urukino rwariko ruhuza Mamba Vert yo muri commune Bugenyuzi na Kalifumu yo muri commune Gihogazi, rubayemwe ingwano zikomeye cyane. Umuntu umwe yafuye abandi barakomereka. Yafuye yitwa Simeon, avuga ku mutumba gw'Injugushu akinira Mamba Vert. Uwo Simeon yatezwe umwereka n'umuhagarikizi wo ku ruhande, maze agwa mu barorezi wo mu Gihogazi, maze batangura kumukubita kugiza aho acikana. Ni mu gihe urukino rwari rugeze mu gice cya kabiri, imigwi yose inganya igisindo kimwe ku kindi. Uwo muhagarikizi linesman nawe akaba afunzwe kumvo z'amatoza no kumukingira. Indundi Sport rero ikaba ihojeje umuryango wabuze. Iyi ni inkuru rero yanditse ku rubuga rwacu rwa indundi.com. Iyindi nkuru rero yanditse ku rubuga rwa indundi.com narimejeje kubabwira mu kanya yuko iganwa rya basketball rero ryuguruwe icese mu mpera zindwi zaraye ziragiye. Ni inkuru rero yanditse kandi ku rubuga rwacu rwa indundi.com ivuga ati DH Telecom igiye gusubiramwo ubwiherero bw'ikibuga ca departement. Ibintu bigiye guhinduka muri Febabu biciye muri DH Telecom. Ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 8 ndamukiza mu mwaka wa 2023 niho hugurwa ihiganwa rikuru rya Viva Basketball League. Akaba harabaye amasezerano hagati ya Febabu, na DH Telecom. Akaba ari ayo masezerano akaba yarajanye no gusubiramo ubwambariro bw'abakinyi vestiaire, ubwiherero toilette et urinoir, hamwe no gusubiramo ubwugamo bw'ikibuga ca Departement des Sports gikinirwa ku nkino zitari nke. Ayo masezerano rero akazomara imyaka 3, bikazotwara imiliyoni 200 nkuko vyashikirijwe na Harerimana Veniste arongoye DH Telecom. Veniste Harerimana arongoye DH Telecom akaba yavuze ko yiyumviriye igikorwa cyo kwegeranya abakinyi b'umupira w'amaboko wa basketball kugira nawe ashobore kubereka ko ico ashoboye, kuko nawe aho ageze muri kino gihe yafashijwe n'abandi. Iyindi nkuru yanditse rero ku rubuga rwacu rwa indundi.com ni inkuru y'umukinyi mpuzamakungu w'umurundi ubona se wundi Ndayishimiye Yusuf Nyange. Ni Lionel, ni inkuru ivuga ati Lionel Messi yoba yatumye Yusuf Ndayishimiye amenyekana gusumba. Inkuru isanamu ya Lionel Messi ari kumwe na Ndayishimiye Yusuf iriko yamamara ahatari hake kw'isi. Hari ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 8 ndamukiza umwaka wa 2023 aho umugwa OGC Nice ukina nk'umurundi Ndayishimiye Yusuf Nyange wahura n'umugwa Paris Saint-Germain mu rukino rw'indwi ya 30 yihiganwa rikorerwa mu Bufaransa Ligue 1. Ubwo rukino rero rwarangiye OGC Nice isinzwe na PSG ibisindo 2 ku busa. Ivyo bisindo bikaba vyinjijwe na Lionel Messi ku munota wa 26 hamwe na Sergio Ramos ku munota wa 86 w'urukino. Yusuf Ndayishimiye yakinye iminota yose mu gihe rwari urukino rw'uye rwa mbere inyuma y'indwi zibiri avuye mu mvune. Inyuma y'ugo rukino Lionel Messi yaciye ashira isanamu ku mbuga hwaniro ziwe ari kumwe na Ndayishimiye Yusuf Nyange, aho iyo sanamu yabonywe n'abashika ku miliyoni 114 kuri Facebook, mu gihe kuri Instagram yiwe iyo sanamu yarabwe n'abashika ku miliyoni 4 n'ibihumbi 530. Murumva yuko benshi rero bakaba babonye ko iyo sanamu yatumye umukinyi w'umurundi amenyekana cyane bivanye nuko Lionel Messi ari mu bakinyi ba mbere bakunzwe cyane ku isi kandi bakurikiranwa. Mu nyuma ko Ndayishimiye Yusuf Nyange ari umukinyi wa mbere w'umurundi yavuye muri Primus League amaze
guhura na Messi igihangaga cy'umukinyi gifise imipira y'inzahabu myinshi kurisha abandi bakinyi. Indi nkuru yanditse ku rubuga rwacu rwa indundi.com, shirahamwe rw'umupira w'amaguru mu Burundi FFB yarahagaritse amahiganwa yose y'umupira w'amaguru yahora atunganywa mu ntara ya Karuzi, yarayahagaritswe rero hamwe n'izindi nkino zibera ku kibuga cya Bugenyuzi. Izo ngingo FFB yazifashe inyuma yaho ku munsi wa Pasika igenekerezo rya 9 Ndamukiza umwaka wa 2023 habereye imishamiranyo hagati y'abafana b'umugwi wa Kalifumu Football Club hamwe na Mamba Vert. Iyo mishamiranye rero nayo ikaba ariyo yatumye umukinyi yitwa Simeon akinira Mamba Vert yitaba Imana abanje kukubagugwa. Ishirahamwe ry'umupira w'amaguru rero mu Burundi ikaba ririndiriye ibizova mu matoza yimbitse kugira rifata izindi ngingo zibereye. Murumva yuko ari inkuru ibabaje cyane gose y'urufu guwo mukinyi yitwa Simeon. Iyindi nkuru yanditse ku rubuga rwacu rwa indundi.com, inkuru ivuga ati abakinyi bakera barongoye na Abega bagiye kwitwararika. Abakinyi bakera bakoze amateka ari mu barongowe n'umushinga amateka wo mu karere ka EALA Pierre Rwakamvye batazira Abega bagiye kuza baritwararika. Izo ntwari zaranze kahise k'umupira w'amaguru mu Burundi giye guhabwa icubahiro biciye mu gushira inzu ndaga kahise y'urukino rw'umupira w'amaguru mu Burundi, Maison du Football du Burundi. Ikibanza rero kizoba gituye muri zone ya Bwiza commune Mukaza akujya kabiri ahahoze hitwa kuri quelque part. Ico kibanza rero kizoba gifise ibi bikurikira: kizoba kimanitswemwo amasanamu ajana n'umupira w'amaguru wa kera, kizoba kirimwo ibikoresho vyokoreshejwe aho hambere mu mupira w'amaguru, hazoba hariho n'ikibanza cyo kurabiramo inkino z'umupira w'amaguru hamwe n'ikirabo cyo kwivuna akanyota. Mumenya ko iryo shirahamwe y'abakinyi ba kera rongowe na Honorable Pierre Rwakamvye batazira Abega isano rifise n'abakinyi batari bake bandise amateka kera, aho twovuga nka Malik Jabi, Mbuyi Jamari, Gilbert Indele, Walimeli, Shabandiyu n'abandi. Ayo rero n'amakuru yo turatubafitiye n'amakuru yo yaranze indwi ku rubuga rwacu rwa indundi.com. Reka rero ndabashimira mwese rero mwashoboye kudukurikirana muri benshi, ndetse nkaboneraho n'akaryo ko kubifuriza umunsi mwiza. Ubandanye mukurikirana ibiganiro bica kuri Indundi TV. Hasta la vista.